Muy buenas tardes mwiriwe neza y buenas noches para los que kandi de noche, nijoro ryiza kwabo mumaze kuba muri mu ijoro los que nos están viendo a través del satélite mwebwe mwese abariko Amazonas, baratubona biciye ku cogajuru Amazonas cyangwa kuri en internet los diferentes. muri mu bihugu países. bitandukanye. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Intasho kuri allá en missionnaire Miguel Oaxaca, Bermúdez Marine hariya muri México, Oaxaca muri en Mexique, la congregación que mu pastorea ikoraniro rirongowe el reverendo Miguel na Revera Roberto Miguel Roberto Robles, y toda la congregación allá ni ikoraniro ryose rya hariya en Oaxaca. muri Oaxaca. Hoy viernes uyu munsi wa 28 de gatanu julio de este año 28 z'ukwindwi 2023, uyu mwaka wa 2023 tenemos este estudio bíblico dufise izi bajo nyigisho el za tema que Bibiliya estaremos viendo zijyanye y n'icigwa escuchando tuza kuba turiko turabona kandi del twumviriza Dr. William Soto cyavuzwe na Santiago, Dr. William titulado Soto Dios Santiago dando icyo yise ngo sabiduría Imana e iriko inteligencia iraha a sus hijos ubwenge no gutahura para abana hacer la bayo obra kugira que ngo les ha bakore sido igikorwa encomendada. bashinzwe. Este mensaje fue predicado el sábado ubutumwa 4 bwavuzwe de ku wa gatandatu septiembre zine z'ukw'icyenda mu bihumbi bibiri na cumi buvugirwa aha muri Kayeye Puerto Rico. yakoresheje icyanditswe del Éxodo cyo mu kuvayo capítulo 25 kigabane cya 25 del 1 umurongo wa mbere verso 1 al 9. kugeza ku w'icyenda. Leemos el verso 8 y 9. Reka dusome donde umurongo dice, w'umunani "Y harán un n'uw'icyenda, santuario haravuga para hati mí, y habitaré en medio de ellos." Y allí dibuja una estrella de kandi David, bangirire ahera ho kuba kugira ngo nze ngerere hagati muri bo, ahacapura inyenyeri ya el Dawidi. diseño del tabernáculo nk'uko ibyo ngira nkwereke byose bimeze mu by'ikigereranyo cy'iryo hema nzobamwo no mu by'ikigereranyo cy'ibintu byaryo byose abe ariko muzobikora. Ndabinginze murashobora gufata ibyicaro byanyu. nos dice en el mensaje mu butumwa bwiswe la ngo obra de la lluvia temprana, igikorwa cy'imvura y'agatasi n'iy'urushana, predicado el sábado 16 de bwavuzwe ku wa agosto gatandatu 16 z'ukumunani mu bihumbi 2013 muri Monterrey, Mexique. Mwendata William aratubwira ati título de propiedad, igitabo gihesha el libro de uburenganzira, los 7 sellos, igitabo todavía kimatanishijwe no udushasharandwi ha sido tomado de kugeza la n'ubu diestra ntikirakigwa del que está mu kuboko sentado al trono. kw'iburyo kw'iyivyagiye Porque ku cuando ntebe, sea tomado, kuko nicyamara ahí ya kwakigwa habrá terminado la aho misericordia de hazoba Dios. harangiye imbabazi Ahí habrá z'Imana, terminado ya el aho tiempo hazoba de la harangiye iglesia, igihe habrá cy'ishengero, terminado la hazoba dispensación de la harangiye gracia, ikiringo cy'ubuntu, y no habrá kandi sangre en nta el maraso propiciatorio. azoba akiri ku mutemere wo guhongererako. nimurabe guhera mu bihumbi 2013 Estuvo hablando, we yari yamaze kuba ariko aratubwira ko igitabo gihesha uburenganzira todavía no había sido tomado. ko kitari bwakigwe, kitari bwafatwe, Si era tomado y kuko no estaba allí, iyo entonces kiba cyari no había cyamaze misericordia kwakigwa umwami para akaba que la atakiri persona ngaho, nta mbabazi zaba zikihari kugira ngo abantu bakire Kristo nk'umukiza en la wabo dispensación de la gracia, mu o kiringo durante la dispensación de cy'ubuntu, la gracia, que mu uwo lo mwanya vamos a ver w'ikiringo más cy'ubuntu. Ibyo nibyo tuza kubona hanyuma imbere Miren, gato. en nimurabe esta libreta, muri aka gakaye en una libreta que él n'agakarne, agakaye escribió algo aquí, ako yanditsemo ikintu ngaha. y vamos a leer Reka dusome esto que él escribe acá. ibi yanditse ngaha. Dice, Aravuga ati Juan el Bautista Yohana dijo, umubatizi yaravuze después de mí viene uno ati nyuma yanjye más haraza poderoso que yo, uwundusha inkomezi, del cual yo no soy digno de uwo desatar simbereye no la correa de kuzingurura su utugozi calzado. tw'inkweto ziwe. Él les bautizará con We Espíritu Santo y azobabatirisha fuego, mpwemu yera y n'umuriro, kandi recogerá el trigo azokwegeraniriza ingano mu y kigega, quemará la paja. umugurukana wawuturire. Yo no lo conocía, nanjye pero sinarinda el que me muzi, mandó a bautizar ariko me uwantegetse dijo, kuza kubatiza sobre aquel que tú yarambariye veas el ati Espíritu uzobona Santo mpwemu descender yera sobre él, amwururukiyeko y que permanece, akamugumako, bueno, coma, ese es él. agakwabu azoba ari uwo Y yo nyene. le vi kandi descender narabibonye, sobre él. narabonye mpwemu yera amwururukirako. A él
le conviene crecer. uwo akwiye gukuzwa nanjye nkagirwa muto ngacishwa bugufi. Nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha cy'abari mu isi. Ibyo byose yagiye arabyandika abidondagura cakwa karongo. Yaranditse ko ngo igitabo cy'ibimatanijwe amajana na 74 n'urupapuro rw'amajana na 75. Aho hari cyanditswe, ni ukuvuga hari igice, hari umugabane, agace aho Mwendata Branham avuga kuri ibi. Ngira ndabasomere ibyo Mwendata William yanditse ko aganisha kwako gace. Yaranditse ngo ati, sinzi uwazoba ari we, kumbura iki coba ari cyo gihe, kugira ngo haseruke uwo muntu ahambaye, uwo twagumye turorereye. Ibi byose we yariko arabyandika, sindiko ndabisoma mu gitabo, nibyo yanditse. No kuvuga nicyo kimwe n'ibiri ngaha mu iki gitabo, ariko yabyanditse mu n'amajambo yiwe. Ati uwo muntu turindiriye, nimba bimeze uko nzotandukana namwe burundu. Babiri ntibazobera ngaho icyarimwe, kandi hamwe bishyitse bikagenda uko, naho jewe nzogirwa muto nawe akuzwe. Akaburungu hepfo cyane yaciye yandika ati, Mwendata Branham yakurikije ya majambo nyene nk'ayo Yohana Umubatiza nawe yakoresheje, ariko aratangaza ko inyuma yiwe hari kuza uwundi mugabo, uwundi muvugishwa, uwobaye ariko arashyikirizwamo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza k'umwana w'umuntu. Yaranditse ko ngo ibimatanijwe amajana 56 mu ndome ntonto, aho hatubwira ko azoba ari Emmanuel mu mwuzura, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Arabandanya yandika mu byo yanditse ati, we yarerekanye ko rizoba ari ijambo ryambaye umubiri mu muntu, ukuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Mu Byahishuwe Yohana 19:11 kugeza kuri 21, yaranditse ko ibimatanijwe 57. Yavuze ko Ibyahishuwe Yohana 10 umurongo wa 1 kugeza kuri 11 ko ari ukuza kwa Kristo, marayika w'inkomezi, ko yari kuzoba ari intumwa ya Isirayeli. Yaranditse ko ibimatanijwe amajana 56 mwako gace. Yandika ko ibimatanijwe 57 n'aka gace yaciye yandika ko ni nk'imfunyapfunyo y'ibiri mu gitabo. Hanyuma yaranditse Matayo 24:30-31, yandika ko ibimatanijwe amajana 479 amajana 69, aho yaranditse ko ngo, kandi yavuze ko marayika yari atandukanye n'abamarayika ntumwandi bo mu bihembwe by'ishengero, ko ari we yari afise ikimatanijwe cy'indwi, no kuvuga ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Icyo nicyo gituma yategerezwa kuza mu mubiri w'umuntu. Mu kurundi rupapuro yaranditse ko ibimatanijwe amajana 369 amajana 370 n'amajana 368, no kuvuga yanditse ko n'amajana 360 amajana 370, yaranditse ko ngo na 57. Yaranditse ko yaravuze ko Mose na Eliya imyelayi ibiri kwaho ariho hazoba hari ijambo ryambaye umubiri hamwe n'imbabazi z'Imana ku nshuro ya nyuma. Ibyo bimeze gutyo kuko ni intumwa ya Isirayeli. Yaranditse ko Ibyahishuwe Yohana 10 umurongo wa 1 kugeza kuri 11. None nibiki dusanga mu gitabo cy'ibimatanijwe kwako gace twamye tuza turasoma buri gihe ku majana 369 hepfo. Aho haravuga ati, aha yaranditse ko yaranditse ko ibyabo bari barumvise kuvuga ubutumwa kwabo bavugishwa, no kuvuga uwufise ubwo bukozi. Havuga ati bari baranse imbabazi z'Imana ku nshuro ya nyuma. Aha niho rero yaciye yandikaho ngo Eliya na Mose wakira ubutumwa bwabo yakira imbabazi. Muri ibi yanditse naho ni murabe mwaka gakaye, yaranditse ko ngo yaranditse ko iyo ntumwa ari intumwa ya Isirayeli, kandi ni ubukozi bwa Mose na Eliya, no kuvuga imyelayi ibiri, nibwo bwobaye burimo ijambo ryambaye umubiri, kandi niho imbabazi z'Imana zobaye zigaragariye ku nshuro ya nyuma. Rero ni murabe ingene mu butumwa tuza kumva uyu munsi we atubwira
hariho agace aho atubwira aravuga ku rupapuro rwa 14 aravuga ati nuko rero hazobaho agahe kagufiya k'imbabazi imbere y'uko hatangura akababaro gakomeye kandi ntituzi ngo kazomara iminsi ingana iki, amezi cyangwa imyaka. Kazoba ari ako gahe kagufi, kazoba ari agahe kagufi. Aha ntiyariko araganisha ku gihe cy'imbabazi z'Imana izari zihari mu bihe by'ishengero, kuko mu bihe by'ishengero ni imyaka 2000. No kuvuga ni igihe cyoco kirekire. Aha yariko arerekana mu buryo bw'umwihariko, yerekana gahe aho Imana yobaye iriko iratanga imbabazi ku nshuro ya nyuma iziha ishengero mugeni, iziha abo bazakira bakira izo mbabazi ku nshuro ya nyuma. Kuko we ariko aravuga kuri uyu munsi mu 2010, ariko aravuga kuri ako kanya, yariko aravuga ko mw'icyo gihe mw'uwo mwanya ko umwami azoba yavuye ku ntebe yo kwingingira abantu, azoba yakiriye igitabo. Rero mu yandi majambo, aho intebe mw'ijuru ntibikiri intebe y'imbabazi, ahubwo iba ari intebe y'igihano y'urubanza. Kandi murabona ko iyi ntebe y'imbabazi, el cual en este tiempo final, ariyo muri iki gihe cya nyuma. Nimurabe guhera ku rupapuro rwa 13 hepfo no hejuru kuri 14, n'ako gace twasomye. Nariko ndaharondera n'aha hantu iki kibanza aho yongera akabivuga ko aravuga ati, rero ibintu biragoye iby'umuryango w'ibiremwa abantu bashyitsemwo, ariko dushingiye ku buvugishwa bwo muri Bibiliya hariho iciringiro kimwe rudende. Ibiremwa abantu basigaranye icizigiro kimwe rudende, no kuza ko umwami mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'impemu mu ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo, mu bukozi bwa mpemu yera. Mpemu yera ariko arakora ubukozi bwa Mose na Eliya. Hazoba hagahe gatoya hagati mu iyobokamana ry'abakristo, agahe k'imbabazi, kugira ngo abantu barondere Imana imbere y'uko hatangura akababaro gakomeye. Rero mwibuke ko gukwegwa kwa gatatu kugenewe umugeni, ni kubw'inkumi z'ibijuju no kubw'abazimiye no kubw'ibihumbi 144. Ariko murabona ingene mwiyerekwa ry'ihema aho haraboneka abantu bakirije amaboko yabo, bariko bararira, bariko baratakamba, no kuvuga bariko bararondera Imana, kandi bariko barakira Kristo, ariko atari kugira ngo baronka umubiri wa Teofaniya gutyo baheze bategurwe kubwo guhindurwa, kuko aho kiba cyamaze kuba ari igihe aho hataba hakiriho imbabazi ku ntebe yo mu ijuru. Ariko ehekome hazoba hariho amahirwe kugira ngo abo bantu bakire ubutumwa, baheze batanga ubuzima bwabo mu kababaro gakomeye. Amwenda tabiriya muraba arabananya avuga ngaha mw'ubu butumwa bwitwa ngo igikorwa cy'imvura y'agatasi n'iy'urushana. Ati nuko rero imbabazi z'Imana zizorangira, urugi rw'imbabazi ruzokugagwa, nk'uko biri muri Luka ikigabane cya 13:25 kugeza kuri 27. Igihe nyene urugo ahaguruka kugara urugi, rero benshi bazoza basemerera, ariko Kristo azobabwira ati, ndababwira ukuri ko ntabazi. Rero imbabazi z'Imana kugeza n'ubu ziracyariko ziragugwa ziva mu kibanza cy'ahera cyane. Aha we yariko arabivuga mu 2013, ziva ku ntebe yo kwingingira abantu, zishika ku kiremwa muntu cyose cyumva kuvugwa ko ubutumwa bwiza bw'ubuntu, uwo muntu akakira Kristo nk'umukiza wiwe ku giti ciwe. Iyo Kristo aza kuba yaramaze kwakira igitabo gihesha uburenganzira, ibi biriko bibwirwa abavuga ko uwo yazanye igitabo gihesha uburenganzira mu 63, kandi ko yakizanye akagihereza umuntu,
kandi ko abandi nabo bakavuga ko byabaye mu 74, abandi bakavuga yandi matariki, ariko nimurabe ibyo we avuga ngaho ati iyaba Kristo yari kuba yamaze kuba yatoye igitabo gihesha uburenganzira, nta mbabazi zaba zikihari ku bantu. Abantu ntibari kuba bakironka imbabazi z'ibyaha byabo, kandi ntibari gushobora kuba bakezwa n'amaraso ya Kristo. Ivyo ariko ubu nibyo biriko biraba. We yari karabivuga hariya ati iyo ivyo biza kuba byari byaramaze kuba, rero ntihari kuba hakiriho imbabazi. Abantu ntibari kuba bakiriko barakira imbabazi, bakiriko bararonka ukuvuka ubwira kabiri. Ntibari gushobora kuba bakezwa n'amaraso ya Kristo, kandi ntibari gushobora kuba bakironka amahirwe yuko bohinduwe mu iki gihe cya nyuma. Ariko umunsi umwe urugi rw'imbabazi ruzokugagwa, kandi Kristo niwe rugi, niwe rembo ry'imbabazi. Mbega urugi rw'imbabazi ninde? Ni Kristo, umusigwa Mesiya. Ubu naho ku rupapuro rwa 44 mu butumwa bwiswe ngo ubugingo bwugaraniwe mu ibohero, aratubwira ati hagati na hagati mu rupapuro, nimwitegereze isi muraba higeze, nimurabe ingene banse ukuri, n'ingene herekanywe neza igice kijanye n'ubuvugishwa. Mbega none ubu tugeze he? Turihe? Imana nitugirira impuhwe. Ivyo bintuma umutima wanje numva uvirirana amaraso. Yaranditseho ngo bituma numva umutima wanje uri kuravirirana amaraso. Mbega bimeze gute kuri ivyo? Tugeze he? Mwibuke twa dusongero ndwi hari y'izuba rirengera, yaranditse ko ngo iburengerazuba nta na kimwe kihari. Ivyo neza neza biri aho umugabane uherera utuja mu bugaragwa, bica bijya mu bihe bidashira. N'udusongero ndwi ku iherezo ry'umugabane kontina. Aha niho yanditse ngo isonga rya nyuma no gukwegwa kwa gatatu. Niho avuga ati aho rero ni hagati y'icyiza n'ikibi, kandi ku iherezo ry'ibyo ugukwegwa kwa gatatu byari isonga rya nyuma. Yaranditse ko ngo isonga rya nyuma no gukwegwa kwa gatatu, acacapura kw'ibuye rikomeza imfuruka, n'agakwego k'umwami kagana mu ibuye rikomeza imfuruka. Ahavuga ngo Nowa yarinjiye hahera iminsi indwi, yaranditse ko ngo ibihe ndwi. Muri iyo minsi nta kintu na kimwe cyabaye, yaracapuye ibuye rikomeza imfuruka, yandika ko ngo imituragaro ndwi. Aho rero niho hacapuwe ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero n'agakwego kagana mu ibuye rikomeza imfuruka. Ariko ku iherezo ry'iyo minsi ndwi igihano cyarashyitse. Iyaba gusa hariya mu minsi ya Nowa iyo baza kuba bamenye ikimenyetso, iyo isi muri ijya minsi yari kuba yamenye icyo kimenyetso. Kandi Imana iragaragaza ibi byanditswe. Akarorero kabaye kuri Ninewe, ruriya rungano rwarabonye ikimenyetso. None ikimenyetso yari inde? Yona. Rero murabona ko igihano kitabaguye, ko kitabaje, ko ni kubera ko bamenye ikimenyetso. Kandi ikimenyetso gikomeye cyane urunganwe ruronka ihanga cyangwa igihugu, isi, buri gihe icyo kimenyetso aba ari umuvugishwa n'Imana. Iyo isi kuri uriya munsi iza kumenya ikimenyetso cyayo, kandi Imana irabigaragaza biciye muri ibi byanditswe twasomye mu kanya gatoya, ko yo yazimanganije abo bantu. Ariko ntiyabazimanganije itabanje kurungika imbabazi, ni ukuvuga ntiyabatikije ubwa mbere itarungitse imbabazi. Imbabazi barazirungikiwe biciye mu muvugishwa, ariko bo ntibagombye kumwizera. Imana yuzuye imbabazi nyinshi, yo yarabarungikiye imbabazi, ariko bo bagombye kuzakira. Yo buri gihe irarungika imbabazi ubwa mbere, yaracapuye ku inyenyeri ya Dawidi. Mbega gute iyo bo baza kumenya ko kiriya kimenyetso ko cyari iki gihe cy'iherezo? Yaranditse ko ngo imbabazi zarungitswe biciye mu muvugishwa. Ariko igihe ibyo byaba, ubwo nyene agakiza katiye karangira. Igihe haba iki? Igihe Imana yarungika imbabazi zayo mu muntu, canke yarungitse umuntu imurungikanye imbabazi zayo, kandi nta n'umwe utuburongo dutatu. Ubwo nyene urugi rwaciye rwugagwa.
habaye umuntu umwe yamenye icyo kimenyetso yabaye Nowa n'umugwi wiwe, bo babaye bonyene bamwe rudende, nibo bonyene rudende. Igihe urwo rugi rwugagwa, Nowa yari abizi, Nowa yari azi ko iryo ryari iherezo, we yari abizi. Nibyo iyo gusa baza kumenya ikimenyetso. Aha niho rero yanditse ko ngo bimwe dusanzwe tuzi. Murabona ko mushobora kugashyiramo aka gace ngaho mu izo nyigisho muri ko muragenda mutunganya. Ne murabarabandanya avuga rero Reverend William Branham igihe yavuga ku bijyanye n'ibimatanijwe yaravuze ati kugeza n'ubu biracyari ibyo muri kazoza. Nuko rero Imana yari kirashushanya igereranya ibyari kuzaba biriko biraba Kristo amaze kuzuza ishengero ryiwe, agahaguruka akava ku ntebe ya data akakira igitabo gihesha uburenganzira akakizingururira mu ijuru, hanyuma hakaba iki? Hanyuma akururuka akagihereza umuntu. Kandi ku rupapuro rw'ijana na kabiri mu gitabo cy'ibimatanijwe Reverend William Branham aratubwira ati reka turabe ngaho ikintu kuko hari ikibanza aho avuga ko bariko barakira cyangwa bumviriza imituragaro. Reka turabe ngaha n'ingoga na n'ingoga, ndazi turabibona. Reka turabe nimba ari ku 149. ¿Cuál? Ni na hehe? No. Oya. No, hay uno que dice que se ahubwo hariho havuga yuko bariko baritegura preparando algo así. Ko turiko turitegura ibintu nk'ivyo. Estamos recibiendo ati kuko turiko turakira los truenos porque está imituragaro. La hora de irse. Kuko ari saha yo kugenda. Aravuga ati canke muri iri kanguro dufise ibintu nk'ivyo. Murabona ibyo nyene we yariko aravuga aribyo tugira dusome ku 102. Ariko aravuga ku gihe Kristo aba yavuye ku ntebe yo kwingingira abantu, we yariko aravuga ko yamaze gusohoka, ariko mu iki gice sindahabonye mu aka kanya nariko ndaharondera aho avuga ko bariko barumviriza imituragaro. Ariko imituragaro Mwendata William avuga yuko iyo itangirwa mu ihema. Mwendata Branham nabo nyene hari ibibanza bimwe bimwe aha bivuga. Rero murabona ingene Mwendata Branham yariko aragereranya ashushanya
nukuvuga yari karavugishwa hanura ibyobaye mu nyuma hanyuma. Nimurabe kwijana na kabiri mu gitabo cy'Ubumatarizwa aravuga ati rero muri ibi bihe by'ishengero harabaho kuzazanirwa gukomeye, ariko ku iherezo ry'ibihe by'ishengero ubutumwa bw'umumarayika w'indwi butegerezwa kugarura aya mabanga yose yatakaye bukayashikiriza ishengero. Ntiyari bwahishurwe imbere mu mibereho yayo nyayo. Rero mu bihe bya kera muri Bibiliya amabanga yari ahari, kandi bo barabonye ibyo bintu biriko biraba nk'uko Yohana yabibonye. Yaravuze ati hari ugendera ku ifarasi yera, ariko hariho ibanga rijyanye n'uwagendera ku ifarasi. Iryo batamenye muri icyo gihe ryohishuriwe hanyuma igihe umwagazi w'intama aba avuye ku ntebe ya data nk'uwingingira abantu, nk'umucunguzi wa hafi wo mu muryango. Rero murabona ingene hariho inyigisho aho yanditse aganisha ku ibi byanditswe. Yaranditse avuga ati bizohishuga igihe umwagazi w'intama hazova ku mutemere wo guhongerera ko. Ni ukuvuga ko ibyo byubaye ibyo muri kazoza, kandi yari karavuga ko umumarayika w'indwi ari we ariko aramenyesha ahishura byose. Ariko mwibuke yari karavugishwa avuga ingene byogenze igihe aba yavuye ku ntebe yo kwingingira abantu. Reka turabe. Oya, aho naho twasomye, naho twamaze gusoma nari ndahafise mw'iyi minsi, ariko sinahanditse ngo ndahashyira akamenyetso. Ariko ibi byose byarashushanyirijwe muri mwene data Branham. Muri we harashushanyirijwe ibyobaye igihe Kristo aba yavuye ku ntebe yo kwingingira abantu. Kandi nimurabe igihe ngaha avuga mwene data William avuga ati nuko rero Imana yari kwirashushanya yerekana ibizoba igihe Kristo aba yujuje ishengero ry'iwe, agahaguruka akava ku ntebe ya data akakira igitabo gihesha uburenganzira akakizingurira mu ijuru, hanyuma agakora iki? Hanyuma akururuka akagihereza umuntu. Nimurabe mw'ubu butumwa canke izi nyigisho mu cyanditse cyo mu Kuvayo 25 16 kugeza kuri 22, aho avuga ko biri mu kibanza cy'ahera cyane, aho hari abakerubi babiri n'ingene umutemere wo guhongera ko wari kubukozwe. Mwene data William aho yaranditse ko ati uko niko bimeze mu ijuru, kandi ijwi ry'Imana, kuko hari igice aho avuga ati kandi aho niho nzokwimenyekanishiriza ndakuvugishirize ku mutemere wo guhongerera ko ndi hagati y'abakerubi babiri bari hejuru y'umutemere wo guhongerera ko ndakubwira ibyo nkugeze kubwira abana ba Isirayeli. Aho rero mwene data William yaranditse ko ati uko niko bimeze mu ijuru, kandi ijwi ry'Imana rirava ku ntebe yayo ihoraho, kandi rirungikwa biciye mu mumarayika Gaburiyeli. Intumwa ibona ibiri mu gitabo cy'iby'ukuri. Iryo jwi rirungikwa biciye mu mumarayika mukuru Gaburiyeli, rikarungikwa kuri nde? Ku gikoresho icy'Imana ifise ku isi. Ataho niho nzokuvugishiriza. Rero murabona ingene Imana yari kwiratangariza abana ba Isirayeli muri kiriya gihe biciye muri Mose. Ariko mbega mwoba mubona ko umumarayika mukuru Gaburiyeli yakoreye mu isezerano rya kera? Mwibuka ubutumwa aho mwene data William yari yaravuze ati kandi twoshobora no kumubonera no mu isezerano rya kera, ariko arahakorera. Rero nimurabe aho tumubona ariko arakora azanire ibintu Mose, kuko niwe marayika ashikira abo n'ibiri mu gitabo cy'iby'ukuri.
rero hariho ikintu ngaha we yari karatwereka kuko yaranditse ko ivyanditswe ivyahishuriye Yohana 4:1, ivyahishuriye Yohana 5:1 kugeza kuri 7, ivyahishuriye Yohana 5:8 kugeza kuri 11, ivyahishuriye Yohana 11 kuva kuri 3 kugeza kuri 14, 11, 15, 19, 15, 1, 9 n'umunani rimwe kugeza kuri 5. Rero murabona ko abandanya kuba ari umwe nyene marayika w'isezerano, umwe nyene yarokora ihanga ry'Abaheburayo, umwe nyene yagumye ari hagati mu ishengero biciye mu ntumwa ziwe, kandi niwe nyene muri iki gihe cya nyuma yobaye ariko arakora ubukozi bwa Mose na Eliya. Rero murabona arabandanya avuga ati hamwe n'icyo gitabo gihesha uburenganzira, uba afise icyo gitabo gihesha uburenganzira azoba afise ubugenzuzi, ububasha ku vyaremwe vyose. Iryo nibanga ya Mose na Eliya, bafise ubugenzuzi ku vyaremwe vyose, bazoba bafise ubugenzuzi ku vyaremwe vyose, kuko uzoba arimwo ubukozi bw'imyera y'ibiri, ubukozi bwa Mose na Eliya, muri uwo hazoba hari igitabo gihesha uburenganzira. Murabona ingene biciye bugufi kubona hari igitabo gihesha uburenganzira, ni muri uyo afise ubukozi bwa Mose na Eliya. Uyo Kristo azoba yamushikirije igitabo gihesha uburenganzira, kuko we aracisubiza ku bwande ku bw'ibiremwa abantu, arakizanira ibiremwa abantu akagihereza umuntu kugira ngo uwo muntu akirye. Ku rupapuro rw'115 we avuga ko igitabo gihesha uburenganzira ko ari icy'ishengero, aravuga ati si cya Kristo. Ku rupapuro rw'115 mu gitabo cy'ibimatanijwe ati amaraso y'umwagazi w'intama hejuru k'uyu murongo, aravuga ati amaraso y'umwagazi w'intama yari arishe igiguzi, kandi igihe yavuga habayeho umuturagaro, haza ugendera ku ifarasi yera. Ariko ibyo byari bikiri ikigereranyo, ni mubyitegereze neza, kuko yavuze ko byari kuzomenyekanishizwa mu minsi ya nyuma. Yaje mu bishushanyo shengero, murabitahura neza, ibi biza mu gishushanyo cy'ishengero, kandi murazi ko hariho ikimatanijwe, ariko ntimuramenya icyo ari cyo uwo azagendera ku ifarasi yera. Ariko bizohishurwa gusa mu minsi y'iherezo, igihe ikimatanijwe kizoba cyuguruye mu by'ukuri. Cyugururiwe nde? Kitugururiwe Kristo, ahubwo cyugururiwe gihishuriwe ishengero. Yaranditse ko ngo ibimatanijwe bihishuwe bidahishuriwe Kristo, ahubwo bihishuriwe ishengero, kuko arakira igitabo gihesha uburenganzira akakizingurura. Murabona, kandi mu byahishwe Yohana 10 turamubona amanutse akagihereza umuntu, ni ukuvuga we aracyakira ariko ntakijya, arakizana ku isi kugira ngo umuntu akijye. Ibyo bintu manumva mpinda agashitsi. Ndizeye ko ishengero mu by'ukuri ririko rirabitahura ibi. Ndagomba kubabwira ngaha mwebwe abo nita umugeni, ndizigiye ko mubitahura. Ijwi ni umuturagaro, yaranditse ko ngo ijwi bingana umuturagaro. None ijwi ryaje rivuye hehe? Ryaje rivuye ku ntebe, aho umwagazi w'intama yari ahejeje gusohoka havuye nk'uwavugira abantu. Rero ubu arahari kugira ngo yisubize ibimwegukira nk'umwamikazi. Umuturagaro wajye uvuye ku ntebe urasohoka. Umwagazi w'intama yari ahagaze ngaha hanze, yari yasohotse avuye ku ntebe ya data kugira ngo afate intebe yiwe bwite. Yaranditse ko ngo igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Icyubahiro bagenzi banje, ibintu ntibibacike, nukuvuga ntibibacike. Ibi we arangije kuvuga ngaha, we yari yavuye ku ntebe yo kwingingira abantu kugira ngo afate intebe yiwe bwite. Hehe rero mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Nimurabe ibyo abandanya avuga ngaha.
en el mensaje, mu butumwa bwiswe ngo el juicio comenzará por la casa de Dios. urubanza ruzohera mu nzu y'Imana, bwavuzwe 23 z'ukwa En São Paulo, Brasil, dice, kane mu 2005 muri Sao Paulo, Brezil. Ata rero turashobora kubona misterio del tiempo final, ko ibanga ry'igihe es el cya misterio nyuma del séptimo sello, n'ibanga ry'ikimatanijwe y es cy'indwi, la voz kandi de los siete truenos, n'ijwi los que ry'imituragaro revelan el ndwi misterio del niyo séptimo ihishura sello. ibanga ry'ikimatanijwe Y la voz cy'indwi, de los siete truenos es la kandi voz ijwi de Cristo. ry'imituragaro ndwi n'ijwi rya Kristo, ijwi rya Kristo ariko arasemerera nk'uko intare yivuga, imituragaro ndwi ikumvikanisha amajwi yayo nk'uko biri mu byahishura Yohana ikigabane cy'icumi umurongo wa mbere kugeza ku w'indwi. Kandi mu gushyitswa k'ubu buvugishwa, Kristo azoba afise intebe yiwe y'igihano y'urubanza. Mu gushyitswa k'ubuvugishwa ubuhe? El de decir, Ubuwe ahejeje kuvuga. Cristo tendrá Kristo azoba su afise trono intebe humano yiwe muntu, a través del cual él se biciye muri iyo ntebe azokwigaragaza, azokwihishura, kandi azorungika ijambo ry'Imana ryose riva ku ntebe yo mu ijuru, azorirungike ku ntebe yiwe muntu iyo azoba afise ku isi. Igihano cy'Imana kizogaragarira ku isi, kuko aho icyo gikoresho Kristo azoba afise aricyo gikoresho ubwa mbere azoba gifise nk'intebe y'imbabazi. Murabona, ibi ni ibyo tuza kumva hanyuma mu butumwa. Nimurabe no mu kigwa cyiswe ngo Imana nye n'ububasha ikuwe kw'igitwikirizo imbere yacu, ku rupapuro rwa 11 aha haratubwira ati rero Imana ubwa mbere na mbere yari ubugingo, ubuzima, uhoraho. Muri yo hari ibyiyumviro, kandi ibyo byiyumviro byarahavuye biba amajambo, kandi ijambo ryarambaye umubiri. Yesu yabaye umucunguzi, yaracapiye ku inyenyeri ya Dawidi. Kandi gucungura bisigura kugarukana ibintu, kandi kugira ngo ikintu kigarukanwe mu kintu kanaka, aho gitegerezwa kuba kiba cyarigeze kuba mu kibanza aho gitegerezwa kugaruka. Rero mwebwe muzobona ko abantu bose batazoshobora kubibona, kuko si abantu bose bahoze mu byiyumviro by'Imana mu itanguriro. Murabibona, ni murabe babaherezi. Aha yaranditse ko icyanditse cyo muri Matayo 13:34 na 13:37 Matayo 13:37 na 13:47 kugeza kuri 50. ni murabe babaherezi igihe bo babona Yesu ariko arashikiriza ibyiyumviro yerekana uwo yari we neza neza bihwanye n'ijambo. Bo baravuze bati ni Beelzebul. Ibyo yerekanye kameremere yabo iyo yariyo. Murabona, muri ibyo aho bariko barerekana kameremere yabo iyo ariyo. Nuko rero ntibari barahoze mu cyiyumviro cy'Imana. Icyo cyari icyiyumviro kigezweho cyo muri icyo gihe. Ariko igihe wa mumaraya wowe yasanze ku irembo akamwereka ikimenyetso cya Mesiya, akamubwira icyo yari ari n'ibyo yari yarakoze, we yaramwumvise aravuga ati, mushingana jewe numva umengura umuvugishwa, turazi yuko Mesiya niyaza azotubwira ibi bintu byose. We yari karamumenya ko ari Mesiya umusigwa, kuko we yari akwije ibisabwa biri mu byanditswe. Yaracapiye ku inyenyeri ya Dawidi. Mbega ntimubibona mwebwe? Ibice bibiri by'urupapuro byariko birafatana. Turazi ko Mesiya niyaza, yaranditse ko ngo ibintu Mesiya azokora niyagaruka. Rero Imana kumbure yari yarabitunganije kugira ngo yumve iryo jwi ridasanzwe ry'inzogera nk'umubumvi. Ariko igihe Yesu yahindukira akavuga ati nije ndiko ndavugana nawe, ntiyigeze avuga ko yoba ari Beelzebul. Murabona, Yesu yaramwibwiye, aramubwira ati ndiwe, nije ndiko ndavugana nawe.
aho yaciye ashyira hasi umubindi yiruka mu gisagara aravuga ati ngwino murabe umuntu ambariye ibintu byose nakoze, mbega uwo niyoba ari Mesiya? none n'izihe nkurikizi zabaye izo kuzana ibyanditswe bya kera ku bintu Yesu yari karababarira bereka? Inkurikizi yabaye Mesiya, kandi murabona ko aho nyene ibyaha byiwe byaciye bibabarirwa, kandi n'ikimazi nticyari bwanatangwe, ariko we yari yamaze kuba yizeye umwagazi w'intama w'Imana, kuko mu ntango we yari asanze ari umuntu yocungurwa, kuko we yari yarahoze mu cyiyumviro cy'Imana guhera mu itanguriro. rero igihe we yabona icyanditswe cy'Uhoraho agaragaye, murabona we uwo mugore yarabonye icyanditswe, ariko abasadukayo n'abafarisayo bo nabo nyene bariko barabona icyanditswe, kuko baravuga bati twe turafise Mose n'abandi bavugishwa. abo babiri bose bari bafise ikintu kimwe, ariko umwe Rudende niwe yari yarahoze mu cyiyumviro cy'Imana, umwe yari afise umwihwezo wo kubona ibyo buvugishwa, abandi nabo namba bashobora kumwita uko bomwita, bati umusambanyi, maraya, umugore w'imico mibi n'ibindi bintu byinshi, ariko yari ushobora gucungurwa. we yarababariwe, kuko we yari igice cy'Imana. igice we yari icyiyumviro cyavuye muri cya cyiyumviro gikuru. rero igihe we yabona icyanditswe cy'Uhoraho agaragaye, icyo we yarari icyari ibyo byaracunguye uwo mugore, byamusubije mu nkomoko. aha yaracapuye ku inyenyeri ya Dawidi, ati icyo yarari yacapuye ku inyenyeri ya Dawidi, ati uwo mugore yaracunguwe abonye ijambo ryambaye umubiri. rero Yesu yaza kuza azanye ubutumwa bwa Nowa, ntacyo bwari kumara kubaza ubwato ngo burerembe ku mazi, ibyo ntibyokora muri uyu mwanya. Nowa yabaye igice cy'Imana, we yakora mu buryo butangaje, kuko yari umuntu adasanzwe, n'ubutumwa bwe bwari butangaje, kuko ryari ijambo ry'Imana rigaragaye, riracapiye ku inyenyeri ya Dawidi. nta nubwo yari kuza azanye ubutumwa bwa Mose, kuko ntacyo bwari kumara. Mose yari Imana igaragariye mu buryo bw'umugabane kanaka, we yari ijambo rigaragaye kuri iyo saha, ariko Yesu ntiyari gushobora kuza muri ubwo buryo. Bibiliya ntiyavuga ko ategerezwa kuza nk'uko, ariko igihe yaza agashikiriza akavuga, yabivuze neza nk'uko byari byaranditswe mu isezerano rya kera. rero abo bose bari bashoboye gucungurwa, baramwizeye. mbega ingene ari byiza cyane, abo bose bari abacungurwa baramwizeye, abatarabashobora gucungurwa bo ntibamwizeye, kuko abo bacungurwa bari ibyiyumviro by'Imana yacapiye ku inyenyeri ya Dawidi. ibyiyumviro byiwe mu ntango byagaragariwe mu mubiri, biraheza biracungurwa. yaranditse ko ibyiyumviro cyangwa uturemangingo bisubizwa ku Mana bundi bushasha. abamwakiriye yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, kuko bo bari bashobora gucungurwa, bari barahozeho mu ntango nk'ibyiyumviro by'Imana. hamaha ahantu tuhatevye gatoya bibaye byoshoboka tukibaza ku ibyo bintu muri iri joro mu butumwa bw'iyi saha. ibyiyumviro bishikirijwe by'Imana, tubwirwa ko imbere y'uko isi iremwa ko amazina yacu yashyizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. rero turashobora kubona izo mpande zose zibiri nk'uko nabivuze mu ntango. nicyo gituma turi abantu batangaje, bitegerezwa kuba nk'uko nyene, uko niko byamye buri gihe, kandi niko bizohora bimeze. we yari ijambo, kandi ijambo ryarambaye umubiri riba hagati muri twebwe. rero turashobora kubona ko Imana imaze kwigaragariza ihanga ryayo mu buryo butandukanye. yarihishije canke yihisha mu nsato za Tahashi, mu ntebe yayo y'imbabazi. yaranditse ko ngo intebe y'Imana mu ijuru irahindukira ukuri mu muntu ku isi. aho rero haba hari izina ry'Imana rigaragaye. ibyo
turabibona ingene Salomo igihe yegurira ingoro umwami, izo nsato za tahashi zari zimanitswe ngaho, igitwikirizo, igitambara, ingene iyo yaciye iza nk'inkingi y'umuriro kandi iza nk'igicu, yinyegeza inyuma y'icyo gitwikirizo, icyo gihuzu, yihisha isi y'abari hanze y'icyo gihuzu. Ariko kubwo kwizera Isirayeli bari bazi ko Imana yari iri ngaho, yaranditse ko ngo mu ntebe, bo bari babizi, kandi yaranditse ko ngo Salomo, bo bari babizi batarabye iby'abapagani bo bovuga. Yo yari yihishije ubutizera, ariko uwizera we kubwo kwizera yari azi ko Imana yari iri ngaho, bo bari bafise imbabazi, kandi yo yari mu ntebe yayo y'imbabazi, ariryo ryari ibanga rikomeye cyane. Yaranditse ko ngo ibyahishuriwe Yohana 8 umurongo wa mbere. Murabona ukubangikana, ukubangabanganwa. Yaranditse ko ngo intebe ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero, yo yari ngaho yihishije mu ntebe yayo y'imbabazi, ariryo ryari ibanga rikomeye. Iryo banga ry'ikimatanijwe cy'indwi, aricyo igihe cyugururwa mu byahishuriwe n'ikigabane cy'8 byatumye haba agacerere mu ijuru, ibanga rikomeye ry'Imana. Icyo cyoba ikigwa cyiza cyane twokoresha mu nyigisho. Aho rero hokoraniramo ibintu byinshi, imfuruka nyinshi, ibanga rihambaye cyane ry'Imana. Reka ndabyandike, reka tubyandike ntitubyibagira, kuko murabona tuzorabe niba muri data William yarayigishije ikigwa kanaka kijyanye n'icyo kigwa kugira ngo tuzobirondere. Rero murabona arabandanya avuga ati, mwebwe murazi ko mu iyo minsi yo mu isezerano rya kera ukwinjira inyuma y'iryo rido imbere umuntu akarirengana rwaba ari urupfu, ariko kuba hanze yaryo iryo rido uyu munsi ni urupfu. Yaranditse ko igitwikirizo mw'icyo gihe kwinjiramo ahari ubwiza bwayo rwari urupfu, uyu munsi naho kuguma hanze y'ahari ubwiza ni urupfu. Ibyo nta nkeka byabaye igihe igitambara cyatabukamo kubiri, cya gitambara igihe yapfira i Karuvariyo. Uyu munsi kuguma hanze y'ukugaragara kwayo ni urupfu. Murabibona, mwebwe mutegerezwa gusesangura ibyanditswe kugira ngo mubone umunsi turiko turabamo uwo ari wo, kuko ibyo bigenda birahindura biva mu buryo bijya mu bundi. Yaracapuye ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero, buri munsi murabona bigenda birahinduka. Kandi hari kuzogera umwanya aho umwami atobaye akiri ku ntebe yo kwingingira abantu, kuko byabaye uko mu bihe byose. Yari intebe y'imbabazi, ariko hari kuzogera umunsi ahari itobaye ikiri intebe y'imbabazi. Rero igihe igitambara cyatabuka i Karuvariyo, aho yaranditse ko ngo mu byo twasomye yaranditse ngo irahindura ikava mu buryo ikajya mu bundi. Rero igihe igitambara cyatabukira i Karuvariyo, intebe y'imbabazi yaciye isigara iboneka. Habaye iki? yari amanitswe i Karuvariyo, ariko arava amaraso nk'uko baza barabikora buri munsi. Barafata amaraso bakayamijagira ku ntebe y'imbabazi mu kwezwa k'urusengero. Ariko ngaho Imana hamwe n'amama manini y'amaraso yaratantamuye igitambara cy'insato za tahashi kuva hejuru gushika hasi. Imbabazi zica zigaragarira ku bantu bose. Yaranditse ko ngo intebe Yesu, umwagazi w'ukuri w'Imana, wari umanitswe bose bamubona i Karuvariyo, intebe y'ukuri y'ubuntu. Igihe Imana ubwayo yari yarishe ikiguzi, yari yaje ngo ibe nk'umwe wo muri twebwe, kandi yari yigaragaje nk'umuntu kugira ngo igiriranire isano natwe tugiriranire isano nayo. Icyicaro cy'imbabazi Isirayeli yose yari kirakibona mw'iyo minsi y'ikimazi, ariko imigenzo y'abasogokuru b'abanyaekleziya yari yahishije imbere y'abantu icyicaro cy'ukuri cy'imbabazi. Yaranditse ko ngo intebe, iyo bo baza kuba bamenye bazi ibyanditswe, buri gace kose kari kugwa mu kibanza cyako.
nka twa dupapuro abashinwa batanga umuntu agiye kumesuza impuzu. ubuvugishwa bwo mu isezerano rya kera bwari kuba bwashikijwe, kandi mu by'ukuri bwarashikijwe. kandi iyo baza kuba bari barabigishije ibyanditswe, bo bari gushobora kubona icyicaro cy'imbabazi. twa dupapuro, uduce tw'impapuro two mu bashinwa, yaranditse ko imbere y'aho ngo, aganisha kuri ibyo, yaranditse ko ngo inyigisho ni ukugira ngo tubone. inyigisho ni kugira ngo abantu babone. ni ikintu yanditse cyiza. mbega ni kubera ko hari inyigisho zo mu ihema kugira ngo abantu babone, kugira ngo babone ukuza kwiwe, kugira ngo babone ubukozi, kugira ngo babone ukwizera ko kuzamurwa, kugira ngo babone abapfuye bizeye Kristo, kugira ngo tubone uguhindurwa kwacu, kugira ngo tubone ibintu byose Imana iri kirashyitsa n'ibyo izoba iri kirashyikiriza muri iki gihe. icyo nicyo gituma hari inyigisho kugira ngo tubone. hariho Zaburi yavuga ngo, humura amaso yanjye mwami, humura amaso yanjye kugira ngo mbone, cyangwa kugira ngo ntahure. ibitangaza mbega ni yakangahe? reka tuyisome. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, ijana na cumi n'icyenda umurongo wa 18. wezesha amaso yanjye kugira ngo mbone ibitangaza byo mu byagezwe byawe. ndi nyamukira mu isi, ntumpishe amabwirizwa yawe. ndi nyambukira mu isi, ntumpishe amabwirizwa yawe. wezesha amaso yanjye mwami, humura amaso yanjye kugira ngo n'iki gihe cya nyuma mbone ibintu byose byo mu kiringo cy'ubwami, ibyo mu bwami bwawe mwami. we kandi ngaha hepfo yaranditse ko ngo icyicaro, yaranditse ko ngo intebe y'imbabazi yari Yesu. icyicaro, intebe y'igihano y'urubanza. aha rero biboneka ko yari yanditse utumenyetso twa kabaza n'agakwego n'akandi kamenyetso ka kabaza, kubera ko turi mu nyigisho nk'uku. reka tuvuge iminsi yose tuba turi mu nyigisho, ariko kubera ko uyu munsi dufite kamera iri hafi yacu, reka dushiremo, reka tuvuge dutegekanye, dushiremo ibi by'iyi foto, tubishiremo nka tutari twabiteguye iby'iyi foto. reka turabe ngaha kugira ngo mubone iki gice aho yanditse ati Yesu yari icyicaro cy'imbabazi. icyicaro cy'imbabazi yari Yesu. icyicaro, intebe y'igihano y'urubanza. murabona kuhasa n'ubururu, hari utumenyetso twa kabaza, hagati yari hasize hera. yaciye yandika ko ngo Yesu Kristo muri marayika wiwe, kuko ni marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho wamye ari hagati mu bwoko bw'ibiremwa abantu, ni ukuvuga uwarokoye ihanga ry'abaheburayo, kandi mu buryo bw'imigabane mito mito, mu rugero ruto ruto. yarigaragarije muri Mose, muri Nowa no muri bariya abandi bavugishwa bose. hanyuma naho yarahavuye yambara umubiri muri Yesu mu mwuzuro wose. rero uwo marayika niwe yagumye ari mu ishengero ry'iwe ariko arakora. mwe mu wiwe yera ariko arakorera muri buri ntumwa. rero murabona ngaha ibyanditswe, hariko ibyahishuriwe Yohana 11. iyi ni imyera y'ibiri. ibyahishuriwe Yohana 6 ni ikimatanjo cya 6, ibyahishuriwe Yohana 14, 19. 14 ni marayika afite ikidomesho cy'Imana nzima. ibyahishuriwe Yohana 19 ni ukuza k'umwami. n'ibyahishuriwe Yohana 17 murabona ko ari umwe agendera ku ifarasi kwa guhangana. murabona
ibintu byose bishushanywa n'icyo cyicaro cyangwa intebe y'urubanza mw'ibi byanditswe byose. Ibyo ni ugushyitswa muri iki gihe cya nyuma kw'icyicaro cyangwa intebe y'igihano y'urubanza. Ibyahishwe na 11 imyelayo 2. Ni ukuvuga ko icyo gikoresho ni ibyahishwe na 11, ibyahishwe na 14, ibyahishwe na 19, ibyahishwe na 17, kuko mwibuke ko ari n'umwe nyene mpemu yera aba ariko arakora ubu bukozi mu gushyitswa kukuza kwiwe. Ku rupapuro rwa 14 ndakomeje, nari nasomye kuri 11, 12, 13, 14 hejuru, ati nk'uko Mose avuga ngaha ati kugeza no muri iyi minsi birahishijwe, baracyafise imitima yabo itwikiriwe, bo ntibashoboye kubibona, ariko we yari Imana. Yaranditse ko ngo icyicaro cy'imbabazi yari Yesu, umubabaro n'ikimazi. We yari icyicaro cy'imbabazi kiboneka imbere y'amaso ya bose. Yaranditse ko ngo Yesu intebe, nka ya ndirimbo turirimba. Murabona ariko aragaragara uwigarurira nyene inkomezi igihe yatabura igitambara mo kubiri. We yari icyicaro cy'imbabazi kimanitswe imbere y'ikoraniro ryose. Yaranditse ko kandi ngo Yesu yari intebe, kandi byongeye no mu butumwa bwiswe ngo gukura igitwikirizo ku Mana. Ubu butumwa bwavuzwe mu kwezi kwa gatandatu mu 64, aha zari 14 z'ukwa gatandatu mu 64, gukura igitwikirizo ku Mana. Ubwo twasomyemwo nazo zari 29 z'ukwa gatandatu mu 64, bwavuzwe nyuma y'iminsi mikeya. Nk'ubu bwitwa ngo gukura igitwikirizo ku Mana ku rupapuro rwa 19. Aratubwira ati nimuraba amajambo Yesu yabishuye, kuko bo bari baje kuraba we uwo ari we, ariko ntibashoboye kumubona. Bo babonye ingene Imana yari imeze, yari mu ngoro yayo, yari mu ngoro yayo yihishije mu mubiri w'umuntu. Mu isezerano rya kera yari yihishije mu ihema rya Mose no mu ngoro ya Salomo, ariko mw'uwo mwanya yari imbere y'amaso yabo, yihishije imbere mu iyo ntebe muntu. Yo yari mu ngoro yayo, Imana yari mu ngoro yayo yihishije mu mubiri w'umuntu. Nimuraba amajambo yabishuye ati y'agatete k'ingano kataguye mu ivugo gapfe kaguma ari konyene. Murabibona isaha yageze aho vuba umwana w'umuntu agiye guhabwa ubwiza kandi azova kuri iyi si, kandi iyo saha itageze namba nimwo kwigera mushobora kubitahura. Murabibona uyu munsi ni kubera iki batashoboye kubona Yesu yari atwikiriwe, ariko maske Imana yari yiyoberanije. Yaracapuye ku inyenyeri ya Dawidi, Imana yari yiyoberanije. Abagiriki bari bakeneye Imana, kandi aho niho yari iri, ariko igitwikirizo nticyabemereye ko bayibona. Ibyo ni navyo nyene biba n'uyu munsi. Yaranditse ko ngo nicyo kimwe Imana mu mubiri wayo, mu ngoro yayo y'umubiri uyu munsi. Aha yaracapuye ku inyenyeri ya Dawidi naho nyene ntoya, ntibashobora kuyibona kubera igitwikirizo. Igitwikirizo kirayifuka mu maso. Abo bagiriki bari bariko maske, reka tuvuge ngo Yesu yariko maske kuri bo. Nimurabe we yarababwiye atagatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe kaguma ari konyene. Ubo ntibashobora gutahura ingene igituma batashoboye kuyibona. Aho hariho umuntu, bo bari baje kuraba Imana, ariko babonye umuntu. Nimurabe bo bari baje kuraba Imana, ahama bigonga biboma ku muntu, bahura n'umuntu. Murabona bo ntibashoboye kubona Imana kuko Imana yari yihishije kuri bo. Ivyo mubigumize mu bwenge. Imana yari yitwikiriye yihishije mu muntu. Bo barashobora kuvuga bati nta muntu n'umwe yoshobora gukora ivyo bitavuye ku Mana, nta muntu n'umwe yoshobora kubikora. Ariko ngaha hari hahagaze umuntu, ibikorwa vy'Imana biriko bigaragara biciye muri we. Murabona bo ntibashoboye gutahura ko Imana yari yihishije mu gitwikirizo. Kandi mwibuke ko mu gukwego kwa gatatu
turiko turabona ingene Imana iriko irahishura ivyanditswe, iriko iratumenyesha ibanga ry'ikimatanije c'indwi biciye mu kuvuga ko imituragaro ndwi. Kandi abatoranijwe barashobora kuvuga bati ntigishobora kuba ari ikindi kintu, ahubwo ni Imana iriko irakora, kuko niyo imwe rudende ishobora kuzana iki gitangaza cyo guhishurirwa. Rero mu yandi majambo abatoranijwe bazovuga bati iyi ni Imana, cyangwa bati iyi ni Imana iriko irakora iki gikorwa biciye mu gikoresho, kuko buri gihe Imana yamikoresha umuntu. Abaserukizi bayo, abambasaderi bayo ni abantu abakorana nayo, hanyuma niyo babona ugushyitswa mu mwuzuro kw'ibitangaza n'utwumiza ku rugero mpuzamakungu, aho abantu bazovuga bati mu by'ukuri uyu ni wa wundi Imana yari yarasezeranye biciye mu bavugishwa, uwo turiko turabona mu bitangaza n'utwumiza, kuko nta muntu yoshobora gukora ibi bintu Imana itari kumwe nawe. Abatoranijwe bazovuga bati jeho nari nsanzwe ndabizi. Inkomi z'ibijuju zo zizovuga nka Toma, bazotegerezwa kubanza kubona kugira ngo bizere. Nicyo gituma hariya Toma yamubwiye ati mwami, ubu hoho ndizeye. Nawe aramubwira ati mbega kubera ubonye ubu niho uhejeje ukizera? Ataramubwira ati injiza intoke zawe ikiganza cyawe ngaho ureke kuba utizera. Inkomi z'ibijuju zizobona uko kugaragara ariko mu bitangaza n'utwumiza, kandi aho niho bazoheza rero bizere. Yo yari yihishije mu muntu nk'uko yo yamye iba yihishije. Murabona uko niko yamye ibigenza, ariko yo yari yihishije kuri bo. Yo yari mu ngoro yayo muntu, yaracapuye ku inyenyeri ya Dawidi yandika ko ngo Imana yihishije mu ngoro muntu. Imana yari mu ngoro muntu. Ndabinginze mwiyubare cyane. Rero uyu munsi uko yari irejo ni kuri uyu munsi n'ibihe byose. Murabona Imana yihishije iri kwihisha isi yitwikiriye mu kiremwa muntu. Murabona ingene buri gihe urukundo rw'Imana rwamye rugaragazwa biciye mu muvugishwa, nk'uko w'igihe yari karatubwira ibyo ngaha we yarabagabishije ati ndabinginze nimwiyubare cyane, kuko Imana uko yari irejo niko iri n'uyu munsi n'ibihe byose. Aho hari Imana. Bariya Bagiriki bariko baravuga bati turagomba kuyibona. Yesu arababwira ati agatete k'urugano gategerezwa kugwa mu ivu kagapfa. Mwebwe mutegerezwa gupfa ku vyiyumviro vyanyu vyose, mutegerezwa kwiyambura ivyiyumviro vyanyu vyose, nk'uko twabisomye muri bwa butumwa bwa Samusoni bwitwa ngo iyindi ncuro mwami. Hakenegwa ko umuntu asiga ku ruhande, areka ibyo byiyumviro byose, ibyiyumviro vya kimuntu n'ibyo bindi bintu byose. Nukuvuga hakenegwa, hasabwa ko umuntu yiyambura ibintu byose byo mu isi. Hariho ijambo we yakoresheje ngaho mu bwo butumwa, kuko icyo ni gisabwa kugira ngo umuntu yakire uwatumwe n'Imana. hariya bo bategezwa kubanza gupfa ku byiyumviro byabo, bakiyambura ibyiyumviro byabo ku giti cyabo. Ni nk'uko babikoze babigishwa. Abo bashobora gutangira insiguro y'ibintu byo kurya umubiri wiwe no kunywa amaraso yiwe, ariko nimurabe bo bari bamaze gupfa ku ibyo byiyumviro, bari bamaze gupfa kuva mu ntango, bari barapfiriye Kristo. Nacyo byari bitwaye, ibyo yari gukora byose nuko yari kuboneka umenga araneshejwe. Bo bategezwa kumwizera, yaracapuye ku inyenyeri ya Dawidi. Ubu murabona barashobora kubona muri uwo muntu, umuntu yarya, yanywa, yagendanye nabo, yavuganye nabo, yambara impuzu nk'izo nabo bambara, yararoba, yararyama n'ibindi byose, yavukiye ngaha ku isi. Ariko uwo yari Imana.
rero abagiriki ntibashoboye kuyibona kuko yo yari yihishije mu mubiri w'umuntu. nimuraba amajambo yababwiye ati aka gatete k'ingano kataguye mu ivu. Imana yari yihishije nk'umuntu yihisha amaso yabo. Bo bashobora kubona umuntu gusa, ariko abo bari baramenywe kera. bo babona Imana. Umwe yabona umuntu, uwundi nawe akabona Imana. aha yaranditse ko ngo Imana yihishije mu kiremwa muntu. Wewe urayizera? acapura ko n'inyenyeri ya Dawidi ngaho. Murabona, we yari Imana yihishije mu kiremwa muntu, kandi abo babiri bose bari mu kuri. Abagiriki be n'abamenywe kera, ariko ukwizera kwawe kuri ibyo wewe uba utabona, wewe uko biri kose urabyizera. Imana yihishije mu kiremwa muntu, yo yari mw'uwo mubiri, kandi uwo mubiri cyari igitwikirizo cyayo. Igitwikirizo cyaratabuwe kugira ngo Imana igaragare mu isezerano rya kera. Ego me, nukuvuga hariho ikiguzi umuntu atekezwa kuriha, gutanga. Hariya Samusoni, nabivuze mu kanya, navuze Samusoni iyindi nshuro mwami, mu butumwa bwiswe ngo iyindi nshuro mwami. Murabona, Samusoni yarazi ko yategezwa kuriha ikiguzi, igiciro. Kubw'ibyo yasavye, no kuvuga ikiguzi rwari urupfu rwiwe bwite. Kandi kugira ngo abantu bakire amasezerano y'Imana hari ikiguzi cyo kuriha, ni ukwiyambura ibyiyumviro byose. Murabe no ngaha naho nyine arabivuga, ni ukuvuga ko hariho ikiguzi icyo umuntu ategerezwa gucamo akakiriha kugira ngo aronke imigisha y'Imana. Umuntu ntiyoshobora gukorera abami babiri, ba shebuja babiri. Umuntu ntiyokorera Imana ngo yongere akorere n'isi nayo. Akorera isi cyangwa agakorera Imana. Umuntu ntashobora kubona akazu yazi cyangwa ngo abe uwukanye. Mu isezerano rya kera Imana yari yihishije igihe yari mu ntebe yayo y'imbabazi. yaranditse ko ngo intebe y'imbabazi biciye mu gitwikirizo. acapura ko n'inyenyeri ya Dawidi mu ntebe y'imbabazi biciye mu gitwikirizo. Mu isezerano rya kera Imana yari mu rusengero rwayo, ariko abantu barinjira ngaho bagasenga. Mwibuke hariho igitambara, amen, cyanyegeza Imana. Bo bari bazi ko Imana yabiri ngaho, bo ntibashobora kuyibona. Ya nkingi y'umuriro ntiyongeye kubonekera ngaho. Mwebwe murabibona, nta kindi gihe kigeze kuboneka mu byanditswe uhereye igihe aho ya nkingi y'umuriro yihishe inyuma y'icyo gitwikirizo. Ntiyigeze kubaho yongeye kwiyerekana uretse kugeza igihe yaza muri Yesu Kristo. Imana yari icihishije igihe we yari ari ku isi. Yaravuze ati, navuye ku Mana kandi nsubiye ku Mana. Hanyuma Pawulo inyuma y'urupfu rwiwe, uguhambwa no kuzuka, Pawulo ariko ajya i Damasiko. Yarahuye bundi bushasha n'iyo nkingi y'umuriro. Byari biki? Yari yavuye mu gitwikirizo. Imana ihabwa icyubahiro, yo iri inyuma y'igitwikirizo. Rero ubu iri inyuma y'iki? Nyuma y'igitwikirizo cy'umubiri. Murabona insato za Tahashi inyuma y'igitwikirizo. Kandi igihe icyo gitambara cyatabuka ku munsi wo kubambwa, igitambara yararimwo cyaratabutse, yari irimo cyaratabutse ku munsi wo kubambwa. Intebe, icyicaro cy'imbabazi cyarabonetse ku mugaragaro. Rero abayuda ntibashoboye gutahura ingene Imana yashobora kugirira imbabazi ihanga ry'abanyabyaha ryazimiye nk'uko tumeze natwe. Ariko bo ntibashobora kubona iyo yari kwiratanga imbabazi, kuko yo yari yihishije. Yari nyuma y'ikibanza cy'imbabazi, imbere muri cyo itwikiriwe insato za Tahashi zari zimanitse kugira ngo ziyinyegeze. Ntibashobora kuyibona. Ati ntibashobora kubona iyo yari kwiratanga imbabazi. Niko bimeze no muri iki gihe cya nyuma. No kuvuga nk'ibyo nyene ibyo bakoze abayuda, abanyamahanga nabo bazobikora nk'uko nyene. Ibyo tugira tubibone mu kanya.
ubwa mbere umuntu uwo ari we wese yinjiye akarengana icyo gitambara yacapfa ubwo nyene bukumbi. Reka hato haronkera ikigwa mu minota mikeya turabe ko mworonka icyo kigwa. Inyuma y'izo nsato n'umwe wo mu bana b'abaherezi yaragerageje kubikora igihe kimwe atarapfa. Abo babaye b'abana ba Aroni. Nimurenge inyuma y'icyo gitambara. Umuntu yinjiye inyuma yacyo utuburungu dutatu. Kubera iki? Nta bucunguzi bwari bwigere bubaho, bwari ubuzoza hanyuma, bwari ubuzoza hanyuma gusa bwimirije kuza. Kandi ikintu icyo ari cyo cyose cyimirije kuba ntikiba kiraba icyo kintu nyene nyakuri. Ivyo murashobora kuvyandika. Ikintu icyo ari cyo cyose cyimirije kuba ntikiba kiraba nyakintu nyene nyakuri nyezina. Murabona byari vyimirije kuba gusa. Hariho ubucunguzi, ibyaha byaratwikirirwa, ntibyakugwaho. Ndagomba kuvuga ngo ntibyaba bikuweho. Bikuweho n'ukuvuga bikuweho bikigizwayo bigashigwa kure. Yaranditse ko ngaha ngo ikintu kigiye kuba ntikiba kiraba icyo kintu nyene nyakuri. Yaracapiye ku inyenyeri ya Dawidi. Kandi amaraso y'imyagazi y'intama n'amasuguru ntiyashobora gukora ibyo. Rero Uhoraho yihisha inyuma y'igitwikirizo. Rero inyuma y'icyo gitwikirizo aho yo yihisha, kwinjira ngaho umuntu agwa bukumba agapfa yinjiye inyuma y'icyo gitwikirizo. Ariko guhera kuri Pentekote, guhera ku kubambwa, igihe igitambara cyatabuka kuva hejuru gushyika hasi kuri ruriya runganwe tuburungu dutatu, Yesu yabaye iyo Mana yari yihishije. Kandi igihe yapfira i Karuvariyo, Imana yararungitse umuriro n'imiravyo bitabura icyo gitambara kuva hejuru gushyika hasi kugeza aho icyicaro cy'imbabazi cyakiye kiboneka mu mwuzuro. Yaranditse ko Imana yararungitse umuriro, imiravyo n'ibindi kugira ngo itabura igitambara. Ariko bo bari bahumye cyane kugira ngo bashobore kubibona. Ni nk'uko Mose yabivuze ngaha. Pawulo yaravuze ariko arasoma ibya Mose ati, Mose turiko turasoma iby'iwe uyu munsi kugeza n'ubu ibitambara biguma mu mitima yabo. O mwene data mushikanje, ibyo nibyo abayuda bakoze igihe igitambara cyatabugwa. Kandi Imana yari kirabonekera imbere yabo imanitswe ku musaraba. Yari imbere yabo bayibona, ariko bo ntibashoboye kuyibona. Mbega byoshoboka ko abanyamahanga nabo baba bakoze ikintu nk'icyo nyene? Yaranditse ko ngo mu kuza kwa kabiri abanyamahanga bakora nk'ibyo nyene ibyo abayuda bakoze mu kuza kwa mbere. Acacapura ko ngaho inyenyeri ya Dawidi. Oh Mana, igihe haba ibihe by'ishengero by'umwana w'Imana, ariko ubu naho aho igitwikirizo cy'aya madini n'ibindi bintu, iki gitwikirizo cy'imigenzo twagumanye guhera kuri Pentekote, igihe imigigwa yo muri Ekleziya yatabugwa, ibintu abantu bahora bavuga bati iminsi y'ibitangaza yararenganye n'ibyo bintu byose Imana yarakuyeho igitwikirizo kandi irabishyira ku mucyo, ariko bo bariteguriye gusubira ku mubamba. Uko niko bimeze neza neza. Yaranditse ko ngo bazomubamba bundi bushasha. Aravuga ko ari ukubamba kugezweho mu kurogota ibintu byo kunegura, kugwanya n'ibyo bindi bintu byose. Imana ikuwe kw'igitwikirizo imbere yabo, bo bategezwa ko bayibonye ihagaze ngaho, ariko we yari umuntu asanzwe aciye bugufi, bo ntibashoboye kuyibona. Aho hariho umuntu, bo baravuze bati uyu mutipe, mbega uyu muntu ajya avuye yize mu ishuri rihe? Mwibuke igihe rya cumu ryakora ku mubiri wiwe, iyo mpwemu yaramuvuyemwo.
umuravyo warinjiye mu rusengero utabura igitambara. Habaye iki? Aho hari Imana yabo imanitswe i Karuvariyo. Rero bo bari bahumishijwe cyane ku buryo batoshobora kuyibona. Yashyizwe imbere y'amaso yabo, ariko kugeza n'ubwo ntibari ko barayibona. N'impumyi Imana yishije mu kiremwa muntu acapara kw'inyenyeri ya Dawidi. None ni bande canke n'ubuhe bukozi buzoba bwashyizwe imbere y'amaso y'abantu, ariko nubwo bizoba bimeze gutyo ntibizere? Ni Mose na Eliya. Ubukozi bwa Mose na Eliya muri icyo gikoresho, murabona vyongeye ingene bizoshitswa. Hazoshitswa kagace kari ngaha, aho Mudatabara yavuze ataho hari Imana yabo imanitswe i Karuvariyo, ariko bari bahumye batoshobora kuyibona. Yashyizwe imbere y'amaso yabo bwite, ntibigeze banayibona. Bivuga yuko bazobushira mwibarabara, kandi kubera ko hari uburyo bwo gutumatumanako makuru, isi yose yiva ikagera izobona ayo makuru. Abanyamahanga bazobushira ngaho bushigwe ku mugaragaro, ariko hazoba nka bimwe nyine byabaye ku ihanga ry'Abeburaya. Abanyamahanga ntibazobibona. Mwibuke yuko wayibwiye Pawulo inyuma y'ivyo, na Petero mwibohero amwiyereka nk'inkingi y'umuriro, muravyibuka. Ariko mu minsi ya nyuma we agiye kugaruka bundi bushasha, kandi inkingi y'umuriro itegerezwa kugaruka kugira ngo igaragaze umwana w'umuntu. Mbega nihe tubona inkingi y'umuriro? Ni mwihema. Igiye kugaruka bundi bushasha inkingi y'umuriro, niko Mudatabara yavuze. Yariyeretse Petero mwibohero, yariyeretse Pawulo ariko aje i Damasiko muri wa muco. Aramubwira ati, Sawuli, Sawuli, umpamira iki? Biragoye gutera imigere mu macumu mu mihunda. Pawulo yaramenye iryo jwi n'uyo muco, aravuga ati, urindega mwami? Ati, ndi Yesu. Murabona, ni wa wundi nyene Yesu mwenyene marayika w'isezerano, kuko izina riri muri marayika w'isezerano. Nico gituma ari mu uwo muco yashoboye kuvuga ati, ndi Yesu. Kandi iyo nkingi nyene y'umuriro yagumye hari mu bihe byose, iri muri buri ntumwa mu buryo bw'urugero kanaka. Hama mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aricyo kibanza cy'ahera cyane. Murabona, mu kibanza cy'ahera yaza nk'itara, ariko ntiwari umuco ukwiye wuzuye. Reka tuvuge ngo wari umuco washushanya uwo muco munini mukuru, kugeza habaye ugushika mu kibanza cy'ahera cyane, aho wari kuba ari uwo muco mu mwuzuro ukwiye. Aravuga ati, kandi itegerezwa kugaruka kugira ngo igaragaze umwana w'umuntu, kugira ngo yerekane ijambo, umuco. Imigenzo yahozeho izosohogwa hanze, nta n'umwe azobibuza. Bizokorwa uko biri kose. Bazoshobora gusimbagurika, baterera imigere nk'akana gatoya. Bazoshobora gusimbagurika, bateragire imigere, ariko Imana irashitsa ivy'isezeranye. Nta n'umwe azobibuza. Bizoba uko biri kose. Imana gusa irahinyuza ayo madini. Mbega ni impemu iyaho izobikora? Ni ya yindi nyene yabikora mu itanguriro. Murabona, ni ya Mana nyene. Murabona ibyo yakoze mu minsi ya Eliya, mu minsi ya Yohana. Ati, ntimuvuge mwebwe ngo mufise Aburahamu nka sogokuruza, kuko Imana irashobora guhagurutsa abana ba Aburahamu no muri aya mabuye. Murabibona? Ntiwibaze kubera ko ndi uwa hariya canke ndi uwo muri biriya. Murabona, Imana iriko iratabura igitwikirizo. Murabona, kugira ngo yerekane yo iyo ariyo. Mube maso ku gitwikirizo gitabutse mw'uyu mwanya, turayibona mw'uyu mwanya.
kandi igihe kimwe umuntu arenze icyo gitambara yacapfa ubwo nyine bukumbi. Ubu naho ni urupfu kutakirengana, kandi ruzoba urupfu kutarengana umuntu ngo ashike mu kugaragara kw'Imana muri iki gihe cya nyuma biciye muri iki gitwikirizo, ubukozi bwa Mose na Eliya. Kuba imbere mw'icyo gitwikirizo ni ukuba mu kibanza cy'ahera cyane, kuba hanze yaho bisigura urupfu mu kababaro gakomeye. Bamwe mbere bazoronka n'urupfu rwo mu buryo bw'impwemu. Amen. Wowe udashoboye kurengana icyo gitambara cy'imigenzo ngo urengane urwo ruhome rw'amadini ubona Imana mu bubasha bwayo, n'urupfu. Kiriya gihe umuntu arenganye igitambara yacapfa. Ubu naho umuntu atakirenganye bizana urupfu. Icyicaro cy'imbabazi mu mwuzuro kiriko kiragaragara, kiraboneka. Yaranditse ko ngo icyicaro cy'imbabazi uwo ari we wese arashobora kukibona. Igitambara cyaratabuwe, Imana ihabwa icubahiro. Icyicaro cy'imbabazi mu mwuzuro kiriko kiraboneka. Ahmed Databiriya Marabana yavuga mu butumwa twariko turasoma ngo igihano gihera mu nzu y'Imana. Murabona ko ibyo Kristo ari ku Mana, igikoresho nacyo Imana Kristo azoba afise, ni ukuvuga icyo Kristo ari ku Mana, igikoresho nacyo Kristo azoba afise niko kizoba kiri kuri Kristo. Nicyo gituma mubwo buryo nyene nk'uko Imana yakoze kuri Kristo, Kristo nawe arabikora kuwunesha. Ku rupapuro rwa 48 mu butumwa buvuga ku vyahishuwe Yohana ikigabane cya 4 igice cya 2 cy'icyo gitabo. Y también en este byongeye kandi escrito no mwibi yanditse. Pero vamos a leer primero. Ariko reka ubwa mbere dusome ku rupapuro rwa 48 hepfo haravuga hati, como los vimos ahora, ese era el nk'uko twabibonye iyo yari intebe y'Imana mu ijuru. Mose yarayaguriye ku isi, yari intebe y'Imana kuko sentare yayo yari ishushanyirijwe ngaha ku isi mu kibanza cy'ahera cyane. Yaranditse ko ngo intebe y'Imana, sentare, tribunale, ikibanza cy'ahera cyane, capura ku inyenyeri ya Dawidi. Ikibanza cy'ahera cyane, intebe y'igihano y'urubanza, intebe y'Imana, tribunale y'urubanza, ikibanza cy'ahera cyane. Isirayeli yose yaraza muri icyo kibanza kugira ngo baronke imbabazi, kuko Imana yari munsi y'amaraso asheshwe gusa. Aha ariko aravuga ku ihema rya Mose. Rero mubyumvirize mwegereye. Rero ubwiza bwa Shekina bwarahagurutse buva ku uwo mutemere wo guhongerera ku munsi umwe bujya mu rindi hema. Amen. Data nta n'umwe acira urubanza, ariko urubanza rwose yarushikirije umwana, sentare y'Imana. Wewe wovuga ungwanya ibyo uzobiharigwa. Aha ni Yesu yariko aravuga intebe y'imbabazi y'ukuri yari yarashushanyirijwe mu myagazi y'intama n'amasuguru mu isezerano rya kera, kandi icyo nicyo gituma ibyaha byaratwikirwa. Ariko murabona abana ba Aroni ntibashobora kwinjira inyuma y'igitambara kuko ntihari bwatangwa ikimazi gitunganye, cyari cimirije kuzotangwa. Rero ibyo byari bikiriko birashushanya umwagazi w'intama utunganye. Rero iyo ntebe iriko iravuga yaravuze iti, ni ukuvuga Yesu ati, wewe uvuze ungwanya ibyo uzobiharigwa, ariko niwavuga ku wundi, uwundi araje, uwundi mutemere wo guhongera ko. Yaranditse ko ngo intebe, yandikaho ngo Mose na Eliya. Murabona yaranditse ko ngo uyu wundi mutemere wo guhongerera ko uraje. Wewe urashobora kuvuga ugwanya umwana w'umuntu, nzoguharira. No kuvuga kugwanya Yesu. Uwo ni Yesu yariko aravuga. Ariko umunsi umwe nk'emo yerazoza kuba mu mutima w'abantu, kandi ijambo rimwe rivuzwe ribagwanya ntirizokwigera ribabarigwa. Yaranditse ko ngo ukorogota kuri mpwemu yera.
página urupapuro rwo 475 nimurabe haravuga hati hagati na hagati mu rupapuro haravuga ati jewe sindi uwa mbere yanka ibintu by'amakosa cyo kimwe n'iyo abantu bariko baravuga ibintu by'ibinyoma, ariko nkunda ukuri gufise ishingiro, nacyo bitwaye uko bovyankana hariya, nimba ari ukuri mu gihe Imana izokwerekana ko ariko bimeze. Ni nka bimwe Gamaliyeli yavuga ati rega abo bantu nimubareke mubihoze, kuko nimba atari biriko biva ku Mana ivyo bizozimangana, ariko nimba ari biriko biva ku Mana twokwisanga turiko tugwanya Imana n'integuro yayo. Ati rero bihoze bareke, no kuvuga ati mwinumire nimubareke, kuko nimba ari ivy'Imana no kuvuga por sentido común, umuntu nk'uko byumvikana le dio esa recomendación, yarabahaye iyo mpanuro obo hariya, kuko si no era de Dios iba de nimba bitari biva ku Mana vyari kuzimangana, ese movimiento allí ivyo vyari ko birabera hariya, ariko bibaye ari ivy'Imana navyo, aho rero tremendo problema que se iban a buscar, abari kuba bariko bironderera ikibazo gikomeye cyane, kuko bari kuba bagwanya Imana yonyene ubwayo, kandi barirondereye ikibazo gikomeye cyane. Nimba ari ukuri igihe giheze Imana izokwerekana ko ariko bimeze, ariko yo itavyerekanye umunsi umwe, vuba cyane rero iyerekwa ryanje rizoba ritabaye iry'ukuri. Yaranditse ko ngo ihema mbega nihe, aravuga ati nihe, avuga ati vuba cyane nihe izovyerekanira, ni mwiyerekwa ry'ihema. Murabona aho ndiko ndishira, mwebwe mwambwira muti mwene Data Branham hazoba ari ryari, sinoshobora kubibabwira kuko ntavyo nzi, ariko umunsi umwe byoshoboka ko tuzazokongera kubonanira kuri iyi si, ariko egome tuzohurira imbere y'intebe y'urubanza y'igihano ya Yesu Kristo. Kandi hajya twasomye ko intebe y'urubanza ari marayika wayo, kandi marayika wayo ariko agaragarira hagati mu ishengero ryayo. Ni hehe kandi hari kubonekera bo mu buringanire bwa gatandatu kugira ngo bacirwe urubanza ngaho. Murabona mu rubanza mu buringanire bwa gatandatu naho nyene barahura n'iyo ntebe y'igihano y'urubanza. Nicyo gituma avuga ati umunsi umwe byoshoboka ko tutokongera gusubira guhurira kuri iyi si, ariko egome tuzohurira imbere y'intebe y'urubanza ya Yesu Kristo. Igihe babwira mwene Data Branham, igihe yarababwira ati ndagomba kubona Yesu, baramubwira bataracyari ngaho hejuru, azokuza ko abanza gucira urubanza. Aho hari intebe rero y'urubanza, kandi none iyo ntebe ni iyahe? We yatubwiye hahandi ko ari ubukozi bwa Mose na Eliya mu mutemere mushyashya wo guhongerera ko ari wo wobaye uri ku isi imbere y'uko haba akababaro gakomeye mu gahe gatoya k'imbabazi kabaho ku batoranijwe. Hanyuma naho arangije ubukozi bwiwe, abo bazoca mu buringanire bwa gatandatu barangije ubukozi bwabo. Kandi mu kuza kw'ingabo zikomeye zo mu Vyahishwe 19 bazaranye nabo mu bihe byose byarenganye nabo muri iki gihe cyacu, aho rero baragaruka ku isi mu kuza kwiwe kugira ngo azana bo mu buringanire bwa gatandatu bari mu mibiri ihoraho ihawe ubwiza, abariho ari bazima nabo bababonye bahindugwe. Rero muzomenya ko muri cya cyumba guhishurirwa na kuronse kuvuye ku Mana, nk'uko n'ayandi mahishurirwa yagiye aranza ko ibanga ry'iki kimatanijwe ntiryahishuwe, kuko n'imituragaro ndwi yaturagaye, kandi aho niho byari neza neza, kuko nta n'umwe abizi ko ikintu na kimwe ntibyari binanditswe.
arabandanya avuga Miren lo que les dije de la libreta. nimurabe ibyo nababwiye muri aka gakaye ibyo yanditse mu kandi gakaye yaranditsemo Si ngo el sacrificio es quitado, ikimazi gikuweho gikuwe mu kibanza cyo kwingingira abantu mu ese ijuru trono se convierte iyo ntebe ikihinduka intebe y'igihano y'urubanza kandi nta n'umwe aheza ngo ashobore gushika ku iyo ntebe y'igihano y'urubanza habrá misericordia. ahazoba hari imbabazi ku bihumbi 144 by'abaheburayo agakwabu De Cristo, mu ngoro ya Kristo mu ishengero ryiwe Cristo estará aho Kristo en toda su plenitud. azoba ari mu mwuzuro wiwe wose ku munsi w'iherezo. Ahora vean dónde los 144 rero murabona aho ibihumbi 144 estarán entonces bazoba bari rero bariko baraharonkera imbabazi de la mu munsi expiación. mukuru w'impongano. En el mensaje de la restauración mu de butumwa todas las bwiswe ngo cosas, ukugarurwa predicado el kw'ibintu 25 de byose noviembre bwavuzwe del 25 z'ukw'icumi mu 2006 muri Osasco San Paulo Brazil. aravuga Aquí ati nos habla de las 5 manifestaciones. aha tubwira ku kugaragara gutanu Deseo leerlas así, o sea, de ndifuza las kubibasomera nk'uku ni ukuvuga kuri za nshuro zitanu aho ububasha bw'Imana bwagaragariye mu gihe cya Mwenda Branham. aravuga ati amashusho n'ingero biravuga neza bikerekana ibigiye kuba. nk'akarorero sanidad de la esposa, ugukira k'umugore wa Revera William Branham bikozwe n'ijambo rirema ririko riravugwa Branham ari kure. ibyo biratubwira ku gukira indwara ijambo rivugiwe kure. rero ntimutegerezwa guhagarika umutima mwebwe mubaye muri kumwe n'amakoraniro yanyu ngo muhagarike umutima nuko mutari mw'ico kibanza no kuvuga mwihema. hariho ivyogajuru kugira ngo muzoshobore kubona ibiba biriko birabera mu iryo yerekwa ry'ihema, kandi benshi bazoba bariko bararonka inyungu que estarán allí presentes. bazironka nk'abazoba bari mw'ico kibanza nyene ngaho nyene. Por cuanto la esposa byongeye del kubera reverendo ko William umugore wa Revera William Branham yashushanije ishengero. murabona ibyo bitubwira ku gukira indwara ku ishengero todas las personas no que ku la bantu necesitan. bose bakeneye ugukira. Esa sería la primera. uko ni kwa kugaragara kwa mbere. La salvación de los hijos de una agakiza k'abana bamushikiwe yitwa Hatirayiti no kugaragara kwa kabiri bitubwira ku gakiza kabo mu miryango y'abizera Kristo. nicyo gituma mu iyerekwa ry'ihema habonetse abantu bahamagagwa baza ku gicaniro kandi abantu bariko bararira bakirije amaboko hejuru. gatatu estamos enumerándolo nosotros. turiko turabidondagura twebwe. byongeye kandi yarabwiye n'igihuhusi. ibyo bitubwira ku bubasha bw'Imana bugaragariye ku vyaremwe. La cuarta, kugaragara kwa kane yaratubwiye kandi ku bijyanye n'izuka ry'agafi. iyobokamana ry'abakristo rishushanijwe mu mfi. nicyo gituma Kristo yavuze ati munkurikire nzobagira abarovyi b'abantu. eso corresponde a la ibyo era de Piscis. bihwanye na cya gihe cy'urufi, igihe cy'iyobokamana ry'abakristo. Ese pececito que murabona fue byongeye resucitado, agafi gatoya kazutse inyuma y'iminota 30 bitubwira ku batonze bo mu gihe cya nyuma ari bo bopfuye mu buryo bufatika, hanyuma en ese tiempo de la bakazuka muri icyo gihe cyo gukwegwa kwa gatatu. nimurabe ingene haca habizuka. escribe la resurrección. yaranditse ko ngo izuka mu ihema cyane murabe rero ingene rica riba, kuko aha niho Y rizobera. también los muertos en Cristo, n'abapfiriye muri Kristo bo mu bindi fue bihe representado también en la abo nabo resurrección nyene de Lázaro, barashushanijwe mu izuka con rya esa gran Lazaro voz que llamó a Lázaro del igihe sepulcro. rya jwi rirenga ryahamagara Lazaro akava mu mva. niryo jwi nyene rihamagarira ishengero kuduga. ni rya jwi nyene ryahamagara Yohana ngo aduge. En el libro de citas, hariho la umurongo mu página gitabo cy'imirongo ku rupapuro rw'103 donde él nos dice, aho we atubwira. miren aquí algo, párrafo nimurabe iki kintu kiri 896. ngaha ku murongo w'896. Y vamos aquí a hacer lo mismo. rero ngaha tugira dukore nka vya bindi nyene kugira ngo mwebwe mubone Esta partecita aquí, aka gace kari ngaha. el hermano Branham lee la mwene parábola data Branamu de la grande cena y dice, arasoma umugani w'amazimana akomeye akavuga ati
mwebwe murabona ko habaho intambuko zitatu canke imihamagaro itatu kuri bo. Ubwa mbere bagiye guhamagara abari batumiwe, bagiye guhamagara abari batumiwe. Reka turabe ko mwoshobora kubisoma ngaha nyene. Bagiye guhamagara abari batumiwe. Rero we ngaha yaracapuye ko agakwego kagana mu gihe c'indwi. Murabona piramide ngaha ku ruhande ntiri kwibuye rikomeza imfuruka hejuru. Ubwa mbere bagiye guhamagara abatumire mu gihe c'indwi, ariko ntibaza. Haca haza isekeza ryo gukira ingwara. Agakwego ngaha rero kagana mu gice cyo ngaha mu gice cyo hejuru cy'igihe c'indwi. Uyundi muhamagaro bajya kuzana impumyi n'abacumbagira, kandi aho hari hakiriho ikibanza baca bazana n'ababi abategerezwa kuza. Hacapura ko ibuye rikomeza imfuruka n'agakwego kagana mu ibuye rikomeza imfuruka. Aha hari imihamagaro itatu yo kuduga. Akamo, ijwi ry'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Kandi muri imwe muri izo ntambuko hagiye harabaho ijwi ryo kuduga haruguru, kuva kuri Luther kuri Wesley, kuva kuri Wesley kuri Mwendata Branham, kuva kuri Mwendata Branham hakabaho ka gace k'igihengeri ahari hari mpwemu yera, kandi mpwemu yera ni Gaburiyeli. Ariko hanyuma harumvikana irindi ijwi ryo haruguru hejuru cyane, hejuru yaho yarari Mwendata Branham arabivuga ngo mwiyerekwa ry'ihema ko inkingi y'umuriro yari kwiravugisha uwundi muntu, yari ati hejuru cyane yaho narindi. Kandi mwibuke ko umumarayika w'indwi yari muri cya gihengeri ariko arategura inzira. Hejuru cyane rero naho ni mu ibuye rikomeza imfuruka, kandi nimba yari kiravugisha umuntu kanaka, yategerezwa kuba ari umuntu kanaka muzima yari ari hagati mu ishengero. Harabandanya avuga ati hanyuma kandi n'inkezi, uko no kugaragara kwa gatanu yaravuze haremwe ibintu bitari biriho. Hanyuma yaraziriye izo nkezi. Imana yarashize mu kanwa ka Mose ijambo rirema kugira ngo avuge ko haza amana ivuye mu ijuru, hakaza n'inyoni. Yesu nawe nyine yaravuze ijambo rirema, agwiza imitsima n'amafi. Nuko rero hazobaho ububasha, ubushobozi. Ijambo rirema iry'Imana izoshira mu kanwa k'icyo gikoresho ibifise mu iyo ntambuko yo gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema. Mbega niheyo izoshira iryo jambo nk'uko Mudate Biriyama bivuga ngaha muri icyo gikoresho iyo iba ifise cyo mu iyo ntambuko yo gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema. Aho rero ku by'ijambo rirema ibintu byinshi bitariho bizobaho, nk'ibyo nababwiye ku bihimba by'imibiri abantu bamwe bazoba baratakaje bizoremwa. Byongeye kandi ubwo bubasha nyene bwarerekanywe mu Byahishuwe Yohana 11, kuko ku rupapuro rw'136 mu gitabo cy'imirongo kivuga yuko ibitangaza bikomakomeye bizokorwa na Mose na Eliya, kandi ibitangaza bikomakomeye bijanye bibera mu gukwegwa kwa gatatu mu gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema. Aho hazoba hari ubwo bukozi ubwa Mose, Eliya n'ubwa Yesu, ubukozwe na mpwemu yera. Kuko mpwemu yera, nimurabe ku rupapuro rwa 32 mu gitabo cy'imirongo haratubwira hati, umurongo w'amajana 268 mpwemu yera ari ku isi yose, ariko ntashobora kugira icyo akoze atinjiye muri wewe nanje. Acapara ku inyenyeri ya Dawidi, Imana yishimikije wewe nanje. Murabona mpwemu yera, isi yose yuzuye ko mpwemu w'Imana, ariko ari hanze. Ariko mpwemu yera ntashobora gukora atarinjira imbere muri twebwe ibiremwa abantu kugira ngo aheze akore.
yaranditse ko ngo kugira ngo mpwemu yera akore ategerezwa kuba afise umuntu umugabo. Mbega ni he hazoba hari mpwemu yera ariko arakora ubwo bukozi? Azoba ari mu muntu, mu mugabo, mu gitwikirizo cy'umubiri. Imana iriko iratanga ubwenge n'ubumenyi ibiha abana bayo kugira ngo bakore igikorwa bashinzwe. Reka duhaguruke mwaka kanya dusigarane n'iki kigwa, dusigarane n'ubwo twishimira mwene data inshuti yacu Dr. William Soto Santiago.